uyu munsi mukuru ni umunsi mukuru waje muri Eklezia uciye mu byiyumviro by'abantu benshi. Habaye ibiganiro byinshi, abahinga cyane cyane mu bijyanye n'iby'Imana barakorana kugira ngo bavyige, baratinda baravyemeza. Duhereye mu majana ane 31 niho haba inama nkuru yitwa Concile yabereye Efeze. Iyo nama iraheza iremeza yuko Mariya ari nyina w'Imana kandi Yesu afise ubumana n'ubuntu bwuzuye muri we 100%. Akitwa Bikira Mariya, akitwa nyina w'Imana. Rero bamwise Theotokos, nyina w'Imana. Rero araheza aba uwasamwe atagicumuro. Ivyo bitangura kwiyumvirwa novuga nti kuva kera, ariko kandi mu 1139 niho haba ingingo yafatiwe ahitwa Bâle mu nama nkuru nyene yitwa Concile. Baraheza bavuga bati yasamwe atagicumuro, ariko mu nyuma barabizirikana, barahava bavyemeza mu ngingo. Rero ico bita ivyemegwa vya Eklezia dogme mu 1854 harashingwa yuko Eklezia yemeje ko Bikira Mariya ari uwasamwe atagicumuro, kandi hashingwa n'umunsi mukuru wiwe itariki 8 z'ukwezi kwa 12 uko umwaka utashe. Haheze imyaka 4 bimaze kwemezwa icese, niho Bikira Mariya nyene ubwiwe yabonekera umwigeme yitwa Bernadetta mwene Subirus mu gihugu cy'Ubufaransa. Araheza aramubwira ati ndi uwasamwe atagicumuro, je suis l'Immaculée Conception. Yabimubwiye mu rurimi novuga nti waho nyene, kuko ahantu hose barafise ururimi rurafise uko novyita uburimiri, sinzi ko novyita patwa. Nk'ubu ugiye nk'ahantu aho usanga bavuze ngo rwamenyanye, abandi bakavuga ngo bamenyanye, ngo rwahuye, ngo bahuye. Ni amajambo usanga umenga arasa, mugabo ukaba bivanye n'intara ugasanga babivuga ukundi. Aho rero muri ako karere k'Lourdes mu Bufaransa, yabimubwiye mu rurimi rumeze nk'igifaransa, mugabo cyaho nyene umenga gitwa nk'igifaransa kigitwa niko nocita. Yamubwiye muri irya byanditse hajya que soy era Immaculada Conception, je suis l'Immaculée Conception, ndi wasamwe atagicumuro. Byanditse mu ndimi zitatu, ndi wasamwe atagicumuro, que soy era Immaculada Conception, je suis l'Immaculée Conception. Niko yamubwiye Bikira Mariya, abibwira Bernadetta aho i Lourdes. Yari umwigeme mutoyi angana n'abo batambiramana, ntiyategera ibyo ari byo, n'ibyo byo wasamwe atagicumuro ntiyari bwavyumve. Mugabo acaragenda arabwira umusaserdoti ati umupfasoni mbonye hariya asa n'irirenga, asa neza cyane, ambwiye ngo ndi uwasamwe atagicumuro. Bati uwo mwana bikuye hehe? Nta naharavyumva, nta n'ikatikisimu ariga, none yobikura? Ati neza na neza ntiyovyibwira, nukuvuga ko ari byo. Baca barabitohoza. Bikira Mariya yamubonekeye kenshi, araheza aramutuma, aragenda arabibwira uwo musaserdoti, mbere birashikira abepiskopi. Hanyuma baremeza yuko iryo bonekerwa ari ryo. Ibyo biraheza vyemeza iyo ngingo yari yafashwe n'inama y'abepiskopi b'isi yose, Concile.
ivuga iti Bikira Mariya n'uwasamwe atagicumuro. None n'ibyo umuntu yivugiye wenyene ninde yoza abihinyutsa? Hari uwo bihinyutsa? Abantu babihinyutsa ni bande? Kandi aribyo wenyene yivugiye, turetse ko Ekleziya yavyemeje, kandi ingingo Ekleziya yemeje iba ariyo wenyene ubwiwe yarahavuye yarabyivugira. Imyaka 4 iheze iyo ngingo imaze gushingwa. None rero uyu munsi mukuru tuwuhimbaze tunezerewe cyane ko muri paruwasi yacu ariwe atubereye umuvunyi uwasamwe atagicumuro.